Itanguriro 18 umurongo wa mbere turanyarutsa. Aburahamu abonekera Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vya Mamure vyitwa imyeroni, yari yicaye mu muryango w'ihema ry'iwe mu ndugumba yo mu gihe cy'amashoka. Yunamurira amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi ati, databuja, namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera, ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Nuko bazana utuzi, mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'igiti, nanje nzana utwo kurya, mwihembure kuko mugendeye umusavyi wanyu. Kandi mwabonye ko batari bamugendeye. Turi kumwe? Haleluya, amen. Ariko arazi kumenya biwabo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu ni umwaka wo kugwira, kandi mu kugwira harimo kurokogwa. Imana ishimwe cyane, amen. Rero ntushoba ukugwira tukuronka ahahera hahera, ni mu nyonga z'Imana tubona kugwira. Imana ishimwe cyane. Imana yacu nayo ni Imana omnipresent, ni Imana iba hose. Haleluya, Imana yacu ni Imana iba hose, ni Imana iba mu nzu yayo, kuko yarasezeranye ngo babiri canke batatu bakoranye mu izina ryanje mba hagati yawo. Ariko kandi ni Imana iri hafi y'umwambaza wese. Imana ishimwe cyane. Turabona neza yuko Aburahamu yicaye munsi y'igiti mu gihe cyo mu mashoka, mu ndugumba nyinshi cyane. Kumbure mu ihema hamunaniye kuko hashushe, kumbure ibihe kuko bitameze neza, abarasohoka. Ariko asohoka yubaha Imana, atinya Imana. Ibihe ntibikaguhindure, ibihe ntibikakubuze guhimbaza Imana igihe cyose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibihe byari bigoye, ariko nubwo yasohotse hanze yagumye ari connect. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyose cyotuma hari uhindurirwa ikibanza canke uba mu bihe udashaka, nibikagukure mu bucuti bwawe n'Imana yawe, nibikakubuze imigenderanire yawe n'Imana yawe. Kuko Imana nikora mu mwanya wowe ushaka, Imana ikora mu gihe cyose. Ni Imana iri muri presence. Imana ntabwo yamwiyeretse ku gicaniro nkuko twebwe yatwiyeretse kuri kino gicaniro. Aburahamu yamwiyeretse ari hanze, ariko asama akayaga mu gihe kanaka c'indugumba mu mashoka. Ariko kuko ari Imana iba hose, iramwiyereka. Kandi Aburahamu yaza kuba adafise umutima wo guhimbaza muri we, ntiyari kumva ko aba bagabo ari abamarayika. Mbega ni igiki cyamubwira yuko agenderewe abamuciye iruhande rw'abamarayika? Nta na kimwe. Ariko kubera yaguma ari connecté ku Mana yiwe, kuko yari afise umutima uhimbaza, uwo novuga mu gifaransa un cœur d'adoration. Haleluya, amen. Yamenye neza ko abo bagabo ari abagabo badasanzwe, atari ingenzi zisanzwe. Yamenye neza ko aba bagabo bamurenganye, bamuciye iruhande, bari mu bwoko bw'iwabo. Oh, haleluya, Imana ishimwe cyane. Bari abagabo basa n'abandi bagabo, bari bafise inkungugu mu birenge, kuko ntibagenda baguruka, nta n'amababa bari bambaye. Bagenda bambaye amasandare, bagendeshwa amaguru. Kandi kugira babwira ati nimwicare ndabaha amazi ndabakire, yarabona neza ko barushe banyotewe. Mugabo rukundu kuko yarafise umutima uhimbaza muri we, kandi umutima uhimbaza ibihe byose. Yaramenye ko aba bantu atari abantu badasanzwe. Umutima wo guhimbaza Imana, un cœur d'adoration, umutima ushima Imana, umutima ucira bugufi Imana, umutima utinya Imana. Ibihe byose uzotuma udahusha igihe cyawe cyo kugendererwa. Amen, amen. Ariko umutima udahimbaza Imana, umutima utamenya igihe cyo kugendererwa, ugendera kubiboneka no kubigaragara. Ugasanga ibigaragara nicyo bibajije ko Imana irimo. Ariko iyo ufise umutima utinya Imana, uciye bugufi, umenye neza ko no mu bidasa nk'ibikomeye
no mu bidasa nk'ibirimo amafreshere, no mu bidasa nk'ibisangana, uwo mutima urakubwira ngo harimo Imana, kandi iki ni igihe cyawe cyo kugendererwa. Ijambo ry'Imana yavuga ngo Imana ntizoza mu buryo domani ya frappe regard. Imana ntizoza mu buryo bwo kwemeza, kuko ni Imana ubwayo. Wowe uzi neza ko uburyo uzogendererwa, uburyo uzotabagwa, uburyo uzohezagirwa ni mu buryo bwo kwemeza. Oya, Imana ize yemeza kuko ubwayo irikwiye, irihagije. Ahubwo ibikorwa ikora nicyo vyemeza abantu. Imana iguha Imana iguha umutima wo kuyitinya, Imana iguha umutima nk'umwana muto, niho uzomenya igihe cyo kugendererwa. Iyumvira Aburahamu yicariye mu nzu, harashushe mu ihema, ni ku ruzuba kwinshi mu mashoka, induguma ni nyinshi, nk'uko nawe uvuga uti mbega kino gihe atama déplacement, kino gihe hari uruzuba, hari yashu, kino gihe ataruwanje umwanya munini, atantaye umwanya munini. Iki ni igihe cyo kuza gusenga. Ngire mbabwire abantu b'Imana, rijya zaburi twasenze kandi nabwiye Imana mutima wanje rifate ku bantu bose b'iyinzu nawo mu miryango yacu. Nzi impamvu twarisenze, nzi ico nahawe n'ico nabariwe. Erega Imana yacu izi vyose. Haleluya. Kandi Imana iba hose. Ngire mbabwire ko uyu mugoroba twagenderewe. Niyo twisomera ijya zaburi gutya gusa tukitahira, uyu munsi wari umunsi w'umunsi mukuru, kuko hari vyakoretse, hari vyafungutse. Kandi Imana ihabwe icubahiro ko itabikoreye twebwe twenyene, kuko yumvise gusenga kwacu n'imiryango yacu n'abacu b'iyinzu nabo bashikiwe. Kandi tuzovugishwa impundu. Ndazi ko tuzoshinga intaha umunsi umwe, kuko mwese muse mwemuyera murazi neza icakoretse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Aburahamu, haleluya, kubw'umutima wo guhimbaza, habona abagabo biyambara isandare, habona abagabo bafise udukungugu ku birenge, habona abagabo barushe kandi batari muri gahunda yo guciwe, ariko umutima wiwe wamuhimbaza Imana, wamutazira Imana ibihe vyose, wamuri connecte ku Muremyi. Aravuga ati abagabo ntibandengana. Ibihe bigoye uri kuracamwo, ibihe bitumvikana uri kurabamwo, umutima wawe ukomeze kuba ku Mana, uyihimbaza, uyitazira, ni widodombe, uzosanga ari igihe cyawe cyiza cyo kugendererwa. Erega abo bagabo bari bafise programme yo kwigira i Sodoma. Nta Imana yari yabatumye kwa Aburahamu, nta na kimwe. Bibiliya bugivuga amadetaye yose. Rofite ko birivuga ko Imana itigeze ituma abamarayika kuri Aburahamu. Bari bigiriye Sodoma barengana, ariko Imana yari izi ko umusavyi wiwe ahora umutima usimba. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nk'uko impongo ihuzagirika irondera imigezi, niko umutima wanje wari ukunyotewe. Yarazi neza umusavyi wiwe Aburahamu. Haleluya. Ko atirengagize. Imana ishimwe cyane. Ababonye arabumva. Oh, haleluya. Amen. Amaze kubumva aca bugufi, akubita inkoro hasi, bisigura ngo il se prosterne. Haleluya. Bega hari umuntu apfukamira abantu atamenye ko ari Imana. Bega n'igiki cyagaragara ko ari Imana? Nta na kimwe. N'igiki cyagaragara ko ari abamarayika? Nta na kimwe. Ariko muri we, kuko yama ari connected ku Muremyi wiwe, yaramenye ko abantu ari abadasanzwe. Atitayeho udukungugu bafise, atitaye ikina kimwe, aca bugufi imbere yawe, arabunamira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Akubita ise prosterne, arangije avuga ati ndakwinginze, arabasupliya, nimuce mu nzu y'umusavyi wawe. Haleluya. Mu yandi majambo utaba abantu, kumbure sinzi ko hari abamarayika, ariko ndumva hari ahantu hari ico dusangiye. Umutima wanje ari ukuntu kuri kuragurugumba. Igihe Yesu yazuka, yahuye n'abigishwa be baji Damasiko, ariko abigishwa be baji Damasiko ntibamenya ko ari Yesu. Bagenda baramubwira ati wowe uzi ivyabaye? Yesu ati ivyo ntavyonze. Ati wari umugabo hehe gute utazi ivyabaye? Ntuzi wa wundi Yesu, wa wundi Yesu yuko yapfuye, none bariko bavuga ngo yazutse.
agenda arabumviriza. Yesu ababwira baganira, hama mu nyuma baravuga ati rega buriya bwose yariwe kuko imitima yacu yagurugumba. Haleluya, amen. Imitima yacu hari ukuntu yavyumva ko ari we, tumurabishije amaso ntiyari we, dukoresheje ubwonko ntiyari we, ariko twavyumva. Uyu mwaka ube mu kibanza, haleluya, ube mu kibanza wumva ko Imana ikumwe nawe. Ibisigaye izobirangiza, ibisigaye izobiheraheza. Hariho amasezerano ari ku buzima bwawe. N'Imana yari yarasezerano n'Aburahamu kuzomugira sekuruza w'amahanga. Imyaka iraba imyaka, ariko ico yitwa Imana yari yarakivuze. Bakwita ingumba, ariko jewe ndakubona nka sekuruza w'amahanga. Uno munsi hari uko bakwita, uri umusiribaterandusi, uri ingumba, uri umushomeri, uri imfuvyi, uri ntabwa, hari byinshi bakwita, ariko hari ico Imana ikwita. Uyu ni umwaka wo kugwira, uyu ni umwaka wo kunguka, uyu ni umwaka y'ingengego izovimwe igihumbi, uyu ni umwaka aho Nyarucari azowukomeye. Hari ico Imana yavuze kuri iri shengero, hari ico Imana yavuze kubera. Nushira umutima kuco bakwita nuko bakubona, hari ico Imana yakuvuzeho. Ahubwo wewe guma mu busabane bwawe n'Imana, guma mu kibanza cyo, hamukora ico ukwiye gukora. Imana ishimwe cyane. Acara batumira ati nimwinjire, ndabinginze mwinjire. Uyu mwaka icompa, haleluya, icompa ugakora igikwiye gukorwa cyose, haleluya, kugira ngo uhicubahira Imana yawe. Arinjira mu nzu, arabazimana, araboza ibirenge, abwira umugore wati genda ufate ya suguru ya fizi, genda ufate ryafu. Yo, Aburahamu yatinye Imana nabiyo bose. Uyu mwaka ndabinginge bavyumva batavyumva, kuko n'abacu naho tubashira, tubinjize aho twisanga twe n'imiryango yacu, haleluya, tubinjize mu mavalere, tubinjize mu ibanga no mu maprincipe no mu mahame, haleluya, yo kwisanga bariko bakorana natwe mu guha ikibanza Imana yacu, kuko ni haba kugendererwa. Aburahamu yari yaravyize be n'umudamu wiwe, kubwira umudamu ngo ubunyene abashitsi barakugendeye tegura, umudamu akashirukanga akabikora. Amen. Ngo Korneliyo ngo yatinye Imana ab'inzu iyo yose, bituma ijuru ritabuka. Uyu mwaka twiyaranje tubikorereko, ico Imana ishira ku mutima ugikore. Urabona mu gihe nk'iki ugasurprena umugore wawe ngo baga, nitubaga igitungwa, twoza ibirenga abantu, dutanga amashikanwa. Mbega cari igihe cyo gutanga amashikanwa, cari igihe cyo kwakira abashitsi, cari igihe cyo kugira makeya. N'umugabo yari yananiwe yigiriye hanze, yasohotse ari hanze y'ihema, ariko raho gatoya aba bagabo ntibasanzwe, il faut un sacrifice, hakenewe sacrifice. Uyu mwaka tugire sacrifice, haleluya, tugire sacrifice mu buryo bwose. Amen. Bahejeje kubikora, Imana ishimwe cyane, bahejeje kubikora barabazimana, baba marayika batanga message, haleluya, batanga message, baravuga ngo umwaka ugeza, umwaka ugeza Sara zoba kikuje umwana w'umuhungu. Sara caraduka aratwenga ati ahari mwihema araduka aratwenga. Irembabwira uyu mwaka nuhora hagiye kudutwenza, uhora hagiye kudutwenza, kuko ibitigeze bishoboka mu gihe vyakunda bizoshoboka mu gihe bidakunda, kugira bigaragare nk'Imana. Hari vyari gushoboka mu gihe bikunda, Imana itigeze yemera, ariko mu gihe vyitwa ko bidakunda niho bigiye gushoboka, kugira ngo izina ry'Imana yacu rishigwe hejuru, kandi icubahiro c'Imana yacu kiguma arico, ariyo Mana ihabwa icubahiro.
bamwe muri mwebwe muzotwenga, bamwe muri mwebwe bizobasiga, ariko harazobikora kubw'izina ryiwe no kubw'icubahiro ciwe. Kandi bamwe muri mwebwe mutanguye kubibona mu gihe kigoye, niho muri ko murabona Imana ibicira inzira. Haleluya. Ngire mbabwire birakunda, kuko umwete woraho ugiye kubishitsa. Iri nyuma y'ico yavuze birakunda, kuko umwete woraho ugiye kubishitsa. Imana ishimwe cyane. Erega cari igihe ca Aburahamu cyo kugwira. Nange ngire mbabwire usi umwaka wo kugwira, usi umwaka wo kunguka, usi umwaka wo kwagukirwa, usi umwaka wa prosperite. Ege biravuga ngo mukundwa, ndakwifuriza yuko uroranirwa comme l'état de ton âme. Haba igihe aho prospera, aho uroranirwa mu mutima. Ati abantu uyu muntu n'umutunzi mu mutima no mu mutwe, basha Mana yanje, hari abantu bibera mu ijuru nakajuju mukama wanje, nakagugu karatunze mu mutima, ariko mu bigaragara ntavyo kagira. Iki ni igihe uko umushaha wawe uroraniwe niko ugiye kuroranirwa. Niyo mpamvu urinda umutima wawe. Ega bire ni kubivuga, burya murazi igituma ibintu byinshi mutabigeraho, nuko imitima yanyu nayo itavyakiriye. Biravuga ngo uzororanirwa, igicete ca gatatu ca Yohani, kuko ni kimwe, ni 3 Jean 2. Uzoranirwa nk'uko umutima wawe uroraniwe. Tu vas prospérer comme l'état de ton âme. Bisigura ngo uko ivyiyumviro vyawe bibi prospera bimeze, niko uzobibona. Uko umushaha wawe umeze, niko uzobibona. Uko uvyumva muri wewe, niko uzobigeraho. Iki ni igihe cyo gukira mu mitwe yanyu. Iki ni igihe cyo gukira mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ati umwaka nk'uyu, bisigura ngo kubera izo sacrifice haca haba esprit d'accélération. Bantu b'Imana, munyemere bose ndabashingira naye nk'umuntu yakijwe ku myaka 14. Nta gihe na kimwe kitigeze kigorana. Vyareka kugorana kuri twese, kuko umengana ikibazo kiri kuri twese. Ariko ibihe byose vyamye bigora ku muntu umwe ku giti ciwe. Ariko narabonye ibanga rimenagura inzira. Ni ikintu cyose ukora witanze muri sacrifice kubw'icubahiro c'Imana yawe. Ukabura umujene umeze nk'umusaza mu mutwe, wamaze gukena, wamaze kubona kutazorongorwa kuko wamaze kubona ko umusaza nyene, wamaze kubona kutazorongora kuko umusaza nyene, wamaze kwibona yuko atahuri kuraje. Uko bimeze mu mutwe wawe niko bizoba. Par contre, hari udafise nk'ivyo ufise, ariko mu mutima wewe n'Imana yiwe mu nkomezi zayo no mu basha bwayo no mu bushobozi bwayo, agakora sacrifice zose, agatanga ibimazi, ataravye icari, aravye Imana yiwe. Ivyo rero bica inzira. Haleluya. Bikazana esprit d'accélération. Hariho esprit yihutisha ibintu. Amen. Hari mwe mu yihutisha ibintu, ni mwe mu yera. Imana ishimwe cyane. Amen. Si cyo gusa cabaye. Ku murongo wa 18. Haleluya. Imana irivugana, maze uhora ku murongo wa 17. Maze uhora yigira inama ati mbega Aburahamu no muhisha ico ngire nkore. Biravuga ngo nta kizokora itibi akabanga abasavyi bayo. Erega ni wagumana cœur d'adoration, umutima uhimbaza. Nta Imana izokora itakwibiye akabanga. Kandi mumenye ko tutakiri mu isezerano rya kera, turi mu isezerano rishasha. Turi mu gihe ca Mwemu Yera. Mwemu Yera akorera mu bavugishwe, no korera muri wewe. Mwemu Yera akora mu baherezi, ni wavugira muri wewe. Nta kintu na kimwe kizoba ku buzima bwawe atakwibiye akabanga. Nta nikizoba mu rugo rwawe atakwibiye akabanga. Nta nikizoba kwishengera atakwibiye akabanga. Je ndashima Imana. Hano hantu ivy'Imana igira ikore mu ishengero cyangwa ivy'Imana igira irinde mu ishengero, hari vyidaca kuri jewe ikabica ku bana ba hano
gati Imana yanyiritse ibi, Imana yambwiye tukabihagara ko twabisengera, Imana ikabiturindira ari bibi, yari byiza na Imana ikabishitse. Nta Imana izokora itibi yakabanga basavye bawe. Gumana umutima uhimbaza, ntusubire kuraba nk'abarundi bose cyangwa abisi bose, ntusubire kugira amaso nk'ayabisi, gira amaso y'imhemu, ja mu vyagezwe vy'Imana, gira imigabo yo gusoma ijambo ry'Imana. Uko uzosoma ijambo ry'Imana amaso yawe azohumuka, utangure kubona nk'uko Imana ibona. Imana ishimwe cyane, amen. Imana iravuga ati jeno kubahuka kurandura Sodomo nibi yakabanga umusavyi wanje, ngo kandi ari wazohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mwisi akazohererwa umugisha muri we. Mbega uwo natoye kuba ari we isi ihererwa nk'umugisha, no kubahuka gutikiza ntamubwiye ngo kuko ari we nahisemo kugira ngo azokwihanikiriza abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma. Urashaka kwibaza, ndakunda Yeremiya 29:11 ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro mu iherezo ryanyu. Urabona iyi misiyo yose Imana yari ifitiye Aburahamu, kandi ariko arinjira, ariko arabagatama kashaje k'imyaka 100 rikakivyara. Mugabo Imana imufitiye mission, imufitiye vision, imufitiye ma objectif, imufitiye mission, imufitiye n'ama activité. Plan d'action bien établi. No muri na deadline rahari. Iyereko azowasekuruza w'amahanga. Objectif azohinduka isoko ry'umugisha mwisi. Hama mission yiwe ni wazigisha abana biwe, ni wazobabwira, ni wazogirana abazokwaruka hanyuma bakomeza inzira yanje, bakora ibitunganye n'ibigororoka. Ayo sinama activity kubw'impamvu yihe resultat, kugira ngo jewe uhoraho shitse kuri Aburahamu ivyo namusezeranye. Unyemere ndakubwire yuko kuba warakandagije ikirenge muri 2025 sigihama, hariho une mission Imana igufitiye, hari Imana ishagushitse yagusezeranye. Amen, amen. Maze uharavuga ati induru ziri Sodomu ni Gomora ko ari nyinshi, kandi ivyaha bikaba vyabaye murengera. Ndamanutse ndabe yuko ho bakora ibihwanye rwose nuko induru zabo zanshikiri, kandi namba atari ko biri ndabimenye. Aba bagabo baca baragenda baje gutanga iyo message. Aburahamu yasigaye yenterceda, kugeza aho yentercede aravuga ngo Mana ku murongo wa 32 ati mwami ntumpambarire, ntunga nongere mvugire rimwe gusa, kumbure hobonekamwo abantu 10, ariko agirane ariko agerageza kurokora abiwe. Ndangije ndababwira ngo Imana itugwiza niyo Mana igiye kuturokora. Ndangije ndakubwira icyo Imana yantumyeho. Imana yitego kukugwiza, ikaguhindura eta civil, ikaguhindura umuvyeyi, ikakugwiza mu mwuga, mu kazi, ikagwiza imbuto zawe zose wabivye. Niyo Mana igiye kukurokora n'abawe. Kuko nta kuntu yo kugwiza kandi hari biriko birapfa nawo bariko barapfa. Mbega yo sezerana Aburahamu kumugwiza ikamutwara umuryango. Imana ikugwiza nizo kurokora. Uravuga ngo inzara, Imana ikugwiza nizo kurokora. Uravuga ingwara, Imana ikugwiza nizo kurokora. Uravuga ngo amaksida, Imana ikugwiza nizo kurokora. Uravuga uti hari n'abaraswa, hari n'abagirana, Imana ikugwiza nizo kurokora. Turi kumwe? Amen. Imana ikugwiza nizo kurokora. Imana yibuka Aburahamu ikizaroti. Nuko birivuga ngo Imana yibutsa Aburahamu ikizaroti. Uyu mugoroba uhora kwibuki akiza bawe bose. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo.